Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwe ibiganiro vya televiziyo Isanganiro sangwa ikaze mu makuru yaranze inondwi dusozereye n'akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ivyegeranyo vyatanzwe n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta kubijanye nuko leta yakoresheje amafaranga mu mwaka w'2022 ushira umwaka w'ibihumbi 2023 ivyerekana neza ivyaranguwe. Nayo Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya abagibiturire avuga ko guteba gutanga ivyegeranyo vyerekana uko amafaranga yinjiye mu kigega no kuterekana uko yakoreshejwe arivyo bituma ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma. Muravyumva murano makuru yaranze inondwi dusozereye. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwahamagariye abavyeyi bafise abana bakivuka gushika ku bafise imyaka indwi kwitabira isekeza rigira gatatu ryo gucandagisha abana indwara y'ubukangwe. Iryo sekeza rikaba ryatanguye kuwa kane itariki 26 rikazoshika kuwa mbere itariki 30 gitugutu. Kaze mwidonido ryaya n'ayandi. Dasubiye kubaramutsa kaze mwidonido ryano makuru. Reka tuyahere mu gisata c'ubutunzi. Ivyegeranyo bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta kubijanye n'ingene leta yakoresheje amafaranga mu mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023 ntivyerekana neza ivyaranguwe hisunzwe ivyemejwe n'inama nshingamateka na nkenguza mateka bikongera bigategwa ko umukono n'umukuru w'igihugu. Umugwi wamaho mu nama nshingamateka ujejwe ubutunzi bwashikirije kuwa gatanu umushikiranganji w'ikigega ca leta ari umutumire mu ngoro y'amakoraniro n'inkuru ya Evariste Nzikobanyanga. Abandi nabo bakebaza kuryama, abandi bicare mu mabiro bariko bararya imirete banywa n'ivyayi, bariko bahanyagura n'ibitumbura binini ugasanga abantu inda zinganuku ibikanu binganuku hajya wikwaza ko umuntu ameze uko bibaza ko akora iki. Uwo n'umukuru w'inama nshingamateka kuri uyu wa kabiri aho umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta yari yagiye kwishura ibibazo vy'abashingamateka kubijanye n'icegeranyo ku kuntu inzego za leta zakoresheje amafaranga yemejwe n'inama nshingamateka. Integuro y'itegeko igategwa ku gikumu n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023. Icegeranyo catevye nk'uko abashingamateka babishikirije co kimwe n'uburongoye iyo nama nshingamateka. Umushingamateka Geraze Daniel Ndabiraba ati ubunebwe bw'abategerezwa gukora ivyo vyegeranyo niyo ntandaro yo kubidindiza. Nk'uko umugwi wamaho ujejwe ubutunzi mu nama nshingamateka bishikiriza werekana ko muri ico cegeranyo nk'amatagisi yatanzwe mu mwaka uheze ari make cyane, ahandi ugasanga ari ubusa. Kamwe mu tororero ni nk'amatagisi ku bitoro. Ico cegeranyo cerekana ko atanakimwe cinjije mu kigega ca leta mu mwaka wose uheze. Umushingamateka Pamphile Marayika yabajije ingene ibintu byifashe uko mu gisata c'ubutare afatiye kuyinjiye mu kigega ca leta mu mwaka uheze. Nagira amazenya kubagwa umushikiranganji kuri bijanye n'amaproduit exceptionnel. Dusanzwe tuzi yuko muri amaproduit ahanini harimo n'ibijanye n'ubutare. Mu maprevision twatwa tubonamo 11 miliyari 557 millions ariko premier trimestre na deuxième hose akaba ari amarosette ari nul brusquement mu trimestre ya gatatu 93 millions et quelques. Nkabaza yakwa umushikiranganji igituma hariho ino vide de recettes katuzi ko igisata acu cyateza kusahiriza mu butunzi bw'igihugu. Umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta yishura ko mu vyatumye muri ico cegeranyo amafaranga yavuye mu butare adatomoka neza harimwo ibikorwa
byo gucukura ubwo butare vyahagaritswe kandi ko amafaranga ava muri ubwo butare yahinduriwe amakonte. Navuze ko twahinduye konte bahora baza kudepoza ko muri BRB tukakira konte transit mu banki commercial kugira ngo dushobore kumenya ido n'ido amafaranga yavuye mu ma recette minière. Hanyuma ikindi kandi cyatumye ama recette yo kumamine yavuze cyane kujanye n'amaminere agabanuka nuko hahagaritswe ibikorwa bijanye no kwimba ubutare. Ibyo byose byatumye rero ama recette agabanuka iruhande yuko kuri konte tamara yateza kunya kujaho. Umukuru w'inama nshingamateka asabira ibihano abakozi ba leta badakora ivyo bajejwe, akanahamagarira abashingamateka gusemerera kugira ubunebwe buranduranwa n'imizi. Ko mutajya no ku maradiyo kujya nk'ibintu nk'ibyo ngo mubivuge, kumbure byoshobora guhumura abarundi bamwe bamwe bakava ibuzimu bakaja ibuntu. None nk'ibyo gufunga amabutike ibyo nimwo bivuga, kubera iki bafunga amabutike 18h hariho na saa 10 babagiye. Nimutinye guhana nimbara abantu badashaka kugira ngo bakora akazi bajejwe, nimutinye kubahana. Umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima amenyesha ko vuba agiye gushira mu ngiro akamaterwa nabo batowe n'abanyagihugu. Abashinga amateka bagasaba ko kugira ibintu bigende neza ivyegeranyo biboneke ku gihe, leta yoshiraho vuba ubuhinga bushasha bwa none ugakera ugasezererwa. Guteba gutanga ivyegeranyo vyerekana uko amafaranga yinjiye mu kigega ca leta, kuterekana uko yakoreshejwe bituma ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya abarya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, abishikirije inyuma yaho umugwi w'abashinga amateka wamaho ujejwe ibibazo by'ubutunzi umenyeshereje kuwa kabiri ko icegeranyo c'ingene leta yakoresheje amafaranga mu mwaka uheze kirimwo utunenge twinshi. Gabriel Rufyiri akabona ko abashinga amateka bokora akazi kabo mu gusaba umuco uhagije kuvyegeranyo bitangwa. Kibazo mu bintu bijanye no gutanga amaraporo, nagenda babwire nk'akarorero gasanzwe. Mu mwaka wa 2015 kugera mu mwaka wa 2020 hafi na 200 nta raporo d'exécution budgétaire yigeze isohoka. Rero mu ijambo rimwe hari kibazo gikomeye cyane mu bijanye no gutanga ibiba byarakozwe. Ivyo bibonekera mu maraporo d'exécution budgétaire trimestrielle, no kuvuga amaraporo akogwa buri mezi atatu. Bikabonekera kandi mu bintu bita loi de règlement budgétaire. Abashinga amateka baca baja ngaho bakeka kumwe bariko barakora. Nukuri bambabarire nakiriko bariko barakora ku bibiri. Kandi nukuri ntibariko barakora neza umukuru w'igihugu na gato, kuko avuga ati jewe ndiko nifuza budget programme. None budget programme bayipfuza ubone izoshoboka gute batanga raporo irimo mu busa? Bizoshoboka gute? Abakora gasanzwe. None nk'ubu muri importation ya karubira nukuvuga ko ibitoro biva hanze, urazi ko hava kwa amatagisi bashize yuko muri trimestre ya mbere ya kabiri harimo mu busa. Umva bavuze yuko muri mu bya telecommunication nukuvuga biya byo guhanahana amakuru biciye ku matelefone bagaca bayerekana ko ari ubusa, kandi twese tukwa amafaranga yinjiye. Bica bigora, ntushobora na gatoya kwerekana ko habaye performance cyangwa tabaye. Ico rero ni kibazo gikomeye cyane. Niyumvira neza yuko bizogora cyane ko dushikira ikintu c'iterambere. None banditse zero, wewe wocumva wocuronka iki? Nta nakimwe uronka. Rero jewe nibaza yuko avec ibi bintu vya budget programme nukuri tugereze tube seriye mwibi bintu. Tutabaye seriye ibi bintu byo tuko turavuga ngo vision 2040 vision imbono 2040 kubari gusa no kurota umuntu ahagaze, kuko utagira ibiharuro by'ukuri ntushobora gushika hano na hamwe. Eske birumvikana ibintu tuvuze?
ibihe by'ubutunzi Uburundi burimwo birafitaniye isano n'intumbero y'ibihugu bya Burayi bitariko bifasha bicishije mu mafaranga leta ikoresha nk'uko byari imbere y'umwaka wa 2015 n'umwihwezo w'umuhinga mu migenderanire y'ibihugu akaba n'umwigisha muri kaminuza abona ko ibiganiro Uburundi bwatanguye n'ivyo bihugu bikwiye kugarukana intumbero yamyeho mu gufashanya ni nyuma yaho igihugu c'Ububirigi cemeje ko kigiye kubandanya gifasha Uburundi giciye mu kigo Enabel mu gutanga amafaranga imiliyoni 75 z'amafaranga y'abanyaburayi mu kiringo c'imyaka 5. Kimwe mu byo kwishimira nuko Ububirigi bubandanya bushaka gufasha Uburundi uriko burabicisha mu kigo Enabel kuko turabizi siko vyari imbere y'ibihumbi 2015 baratanga uburyo buza muri leta gusahiriza ikigega ca leta ariko ubu siko bikimeze mugabo nibaza yuko nubwo bundi buryo ko ari gufasha bikaba bitumbera abarundi nibaza yuko nico ari kintu ciza ingaruka ntizobura iyo biciye muri iyo nzira y'ivyo bintu vy'ama agence nka Enabel nibo cane cane baraba aho bashira iyo mfashanyo baba bariko baratanga ariko yaba vyokunda iyo mfashanyo ikaza itumbereye leta y'u Burundi nivyo byoba navyo vyiza gusumba kuko muri ico gihe leta ni iba ifise ububasha ibishoboye kumenya aho itumbereza ubwo buryo murazi yuko imbere y'ibihumbi 2015 hafi y'ibice 52 kwijana vy'uburyo leta y'u Burundi ikoresha bwava hanze ariko usiko biri urumva aho rero haca haba igihengeri ego baravuga twitunganiriza ivyacu dukoresha uburyo bwacu vyari vyiza ariko no munsi ubwo rwego ntabwo turashikako nibaza ko ari naco gituma Uburundi bwafashe ingingo yo kugerageza gusubira kuganira gushiramwo umurindi ukomeye mu kuganira n'abashobora gufasha Uburundi haraciye imyaka hafi 3 batubwira ko hariyo ikiyago kiriko kiraba hagati y'u Burundi n'ibihugu vya Burayi harabaye ingingo zafashwe nk'ibi bintu byo gukura ibihano mugabo novuga ati ko gukura ibihano vyabaye nk'ikimenyetso cerekana yuko bariko baratera baja mu nzira nziza mugabo icitezwe gusumba nuko bashika ku rwego rw'uko bavuga ati reka dusubire gufashanya nkuko twafashanya. Ano makuru yaranze inondwi dusozereye arabandanya abakozi ba leta bakorera mu bisata bigengwa n'amategeko ivyiharije statut spéciaux ikibazo cabo kiriko kiratoregwa umuti kugira baronswe ibirarane vy'imishahara yabo. Umushikiranganje w'ikigega ca leta ari kwishura ibibazo by'abashinga amateka ku cegeranyo c'ingene leta yakoresheje amafaranga yarategekanijwe mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023 kuwa gatatu. Umushikiranganje Audace Niyonzima avuga ko igikomeye ari uko baba abamadosiye yabo ari mu tunenge nabo atatunenge turimwo bose bazotunganirizwa. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cyo gutumatumanako bamwe mu bashinga amateka amakuru bamwe mu bashinga amateka barerekanye amakenga bafise mu bijanye n'iduga ry'ibiciro byo gutumatumanako amakuru mu Burundi. Basiguye ko bitumvikana neza ivy'ibiciro
ukuntu biduga kandi imihora bita connection itifashe neza basavye umushikiranganje abijejwe gukurikirana hagufi ibijanye n'iyo mihora n'ishingwa ry'ibiciro n'inkuru ya Placide niyo mongere. Amashirahamwe aguma duza ibiciro kuko abashinga amateka bivuga ngo birababaje kubona umuntu adashobora guhamagara ngo kandi ibiciro bidahengeshanya kuduzwa nkuko bisigurwa n'umushinga amateka Manirambona Antoine. Mwino minsi haribonekeza connection zidakwiye canke zigenda ziciragurika bigatuma bene gihugu badakominikana neza. Akandi kabazo mwino minsi kandi haribonekeza amashirahamwe aguma duza ibiciro ku ma megawatt twobaza none mwoba mubizi nyakwa mushanganje hariko akogwa iki? Umushinga amateka Redempteur Gahitirawe agaruka yibaza ico amafaranga arenga miliyaridi 8 yari yarategekanijwe kugira ngo asahirize muri ico gisata co gutuma tumana kwa makuru yoba yaramaze kuva mu mwaka wa 2017 hashizeho itegeko ry'umukuru w'igihugu. Hari itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mwaka wa 2017 yavuga ngene bitunganijwe ari naco gituma habonetse mu kigega kuri iyo linye imiliyaridi zishika 8,690,000 zirenga gatoya. Aya mafaranga ko ahari kuva kera habuze iki kugira ashobore gukoreshwa kugira ushobore kuranforsa aba bafournisseur bama service y'amatelekom na cyane harimo na Onatel yacu ubigeze aho umwasa ashaka. Kuri ivyo vyose umushikiranganje imujajejwe harimo gutuma tumana kwa makuru yemeza ko ibura rya connection mu rurimi rw'igifaransa ngo riva ku bintu bitari bike. Aha akaba avuga igitoro canke umuyaga nkuba nayo ku biciro biduzwa nayo mashira hamwe yo gutuma tumana kwa makuru. Umushikiranganje Leokadi Ndacayisaba asigura ko haba habaye umwumvikano hagati y'ayo mashira hamwe n'ikigo kijeje gukurikirana ivyo gutuma tumana kwa makuru ARCT. Uwo mushikiranganje kabadahakana ko hari amafaranga yigeze gutekanywa kugira ngo ashigikire muri ico gisata nubakemeza ko ayo mafaranga kihari ariko ngo yagize ingorane mu mugwi wari washizeho ico gihe. Iri tegeko kuva rigiyeho hagiye harabamo tugorane abari bagize urwego shingwa ntwaro bamwe bagiye barahindurirwa amabanga kandi ugasanga no gukorana biragorana kubera ko itegeko twasanze hariho ibintu bitari bitomoye neza. Ubu rero tukaba turindiriye yuko ishirwa ku mukono ya nteguro y'iryo tegeko kugira ngo aya mafaranga ashobore gukoreshwa kugira ngo abene gihugu bose bashobore kugira ko karusho. Ivyo bikaba biruko mu gihe ingingo ya 86 na 87 zo mu itegeko rigenga amahera leta itekanya gukoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 zerekana ko amatagisi nyongera agaciro yakuwe ku biciro vyo guhamagara ariko hagashingwa itagisi ridasanzwe taxe specifique mu rurimi rw'igifaransa y'amafaranga 52 ku monota kuwakuye n'amafaranga 5 kurungitse ubutumwa. Dusozere ano makuru yaranze ino ndwi mu gisata c'amagara y'abantu. Abavyeyi bafise abana bakivuka gushika ku bafise imyaka 7 basabwe kwitabira isekeza rigira gatatu ryo gucandagisha indwara y'ubukangwe. Mwitangazo ryashizwe ahabona kuwa gatatu n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Ridwine Baradahana yamenyesheje ko iryo sekeza ritunganijwe mu gihugu cose kuva kuwa kane itariki 26 gushika kuwa mbere itariki 30 Gitugutu. Akaba ari naho dusozereye ano makuru yaranze ino ndwi. Mwakoze mwese mwayakurikiye, nimugire indwi nziza naho ubutaha.